Abapolisi bo muri promotion igira gatandatu babandanya bidoga. Baravuga bati nyakubahwa mushikiranganje mu vyujejwe harimwo intwaro yo hagati, iterambere ry'amakomine hamwe n'umutekano. Batigira amahoro, twebwe twarabatuye ibibazo dufise, hanyuma namwe muratwizeza ko bigiye gukemuka mu minsi mikeya. Bati nuko stage twatanguye itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023. Bati twarayirangije itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024. Bati nkuko amategeko bivuga twari twiteze kuronka igarade ya deuxième classe n'umushahara bijanye. Bati ariko kuva ico gihe gushika nuno munsi twararindiriye amaso ahera mu nzira. Batamezane ararangiye. Bati gushika ubu turacahembwa amwe yo muri stage bya 32. Aha rero abapolisi baravuga ko batatahura neza ivyo babayemo. Bavuga bati harimwo n'abatarataha n'umunsi wa rimwe kubera ngo ntawotaha ngo agaruke muri ayo mafaranga 32. Ngo mu minsi iheze bari baronkejwe matricule ariko ngo bazimaranye umwanya rumara baca barazakwa ngo habaye ukwihenda. Abapolisi rero baratabaza basaba gutunganirizwa, basaba kuronswa igarade ya deuxième classe nkuko bavyemererwa n'amategeko kandi baza barahejeje stage, hanyuma bagaca bahembwa n'umushahara bijanye n'iyo garade. Bavuga yuko ubukene buri mu kubakubita hasi. Twizere rero ko umushikiranganje yumvise ubu butumwa ahawe n'abapolisi arongoye. Aba rero bari abapolisi binjiye muri promotion igira gatandatu. Ubu naho reka tuje mu basuzo officier hariya mwishure ry'Imuramvya. Abasuzo officier b'abapolisi hariya mwishure ry'Imuramvya bari muri promotion igira gatatu ngo umuyobozi wa SOP ariwe Colonel de Police Bizindavyi Thierry ngo yarabahaye imatera nshasha. Nabo ngo bararyoherwa ariko ngo haheze amayinga abiri yaciye agenda arazipakira zose arazitwara abaha imatera zishaje. Tangaza ukuntu za matera nshasha yarahejeje kubaha bazimaranye amayinga abiri. Bariyumvira aho yaciye zitwara bakahabura. Ngo bamwankiye ko zitwara nabo muri unité ya API gusa. API ni rwagwego rw'ipolisi rucungera abategetsi. Ubu rero ngo bafise ikibazo c'amamatera baryamako. Aha rero ngo bibaza iyo uwo muyobozi yoba yarashize izo matera. Baravuga yuko kandi itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023 ariho batangura stage. Ngo batanguye stage batanguye kuronka prime de stage hamwe na regularisation mu kwezi kw'11 mu 2023. Ngo ico gihe barabahaye umushahara canke ico bita salaire de base ariko ngo baca bibagira kubaha indemnité de logement na indemnité de risque. Ngo bagize barabaza umuyobozi wabo no kuvuga umuyobozi wa SOP ngo yababwiye yuko habaye amakosa mu kudashirako izo indemnité. Ngo mu kwezi kwa gatatu rero mu 2024 ngo niho bagomvye gukuramwo ya makosa bagira kugira ngo bace babagirira regularisation. Baca basanga umupolisi wese bo muregulariza 360. Aka kantu ntimukumva abagabo. Aha rero ngo kuri aya mahera 360 ngo baciye bihenda ubusa bumwe. Baca basanga babacumitiyeko 36. Mana yanje. Aya maherere nayo harakomeye.
abakontabure no kubakura kabisa canke akabigira kabizi kajya imboga karitse. Ngo babajije umuyobozi Colonel de Police Bizindavyi Thierry ngo yababwiye ngo habaye ukwihenda ubusa bumwe. Baba polisi baravyemera bati nta wanka ivy'abarongozi, bati ntaco mu kwezi gukurikira bazobitunganye babikosore. Nuko ariko gushika n'ubuga wampaye inka ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira, ngo bwa busa ntibabaye bakibushirako. Vyumvikana ko ari akantu k'akagoborandya bashobora kuba baragize. Ubu amanyanga ni menshi. Ubu rero matrikire zarasohotse, ni ukuvuga yuko bafise amezi 5 bataronka izo endaminite. Murumva yuko amezi aguma yiyongera ya makosa atarakosorwa. Rero abapolisi bakaba bafise amakenga bavuga bati hariho akajambo kagisibije, akajambo kavuga ngo sans effet rétroactif. Kuvuga ngo baramutse baguhemba bakubwira bati bijya vyaraheranye, aho nacubaza. Rero niyo umuntu aca yibaza ko ayo mahera yarasohotse muri budget, ayo mahera baba barayavose muri budget akaba yaragenewe abo bapolisi, hanyuma ego data wanje harabaye amakosa. Ayo mahera mugabo murumva yuko abariho akosoye ayo makosa, ayo mahera yoca ashigwako kuko abariho. Ariko murumva yuko atariko bigenda. Aka kantu ngo sans effet rétroactif karagisibije. Aka kantu karababaza abapolisi. Rero umuntu ariyumvira ati none aya manyanga akogwa umushikiranganje abibona, polisi bakarenganywa nkuko abibona ari ngaho, atakindi kintu ajejwe ari ico nyene ajejwe kuraba yuko abapolisi batunganirijwe. Yarashobora kuba hariho abantu bahawe amabanga, ayo mabanga atayo bakwiye, ngo bihenze ubusa. Ego basi naho bo kwihenda ubwo busa, ivyuma ntibisezerana, basi ntibabikosora. Mu gipolisi amanyanga akoregwayo ntawo hava yasigura ngo yaheze. Reka ngarukirize ngaha. Ariko abapolisi bifuza yuko ubutumwa bwabo bwoshikira nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bifuza ko bwoshikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, bakifuza ko bwoshikira umuyobozi ajejwe ivy'inyigisho mu gipolisi, bakifuza kandi ko bwoshikira n'umugenduzi mukuru w'igipolisi, bagasaba ko ayo makosa yibonekeje yokosorwa kugira ngo bagaruze umunezero satani yabanyaze. Abategetsi bavuzwe, aba bategetsi berekejwe ko ubutumwa ndazi ko bavyumva, ariko n'ukuri nibagerageze bikubita gashi bakosore aya makosa aguma yibonekeza mu gipolisi. Naho bavuga ngo abapolisi baranezerewe baguma bakorerwa ibintu nk'ibi, mwumva bonezerwa gute? Umusanze kwibarabara bigashika kagira imyifata itabereye, murumva namwe iyo bifise inkomoko. Turizeye yuko ubutumwa bushikiriye abo bwerekeye. Imana nibahezagire mwese, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.